ntibumva, Imana ntibabona, ibabonera mu byaha gusa, ntibigera ibabonera mu guca bugufi ngo bihane. Barabwirwa ubutumwa ntibahinduka. Yo Imana idutabara. Barasengera ubusa, abo bameze nk'abapasitori ntibigera bahinduka. Abo bantu bagenda n'ibyaha mu mitima, abo barakomantaye. Bibiri ivuga ngo igipfu naho gihura mu isekuru n'ikinoga. Abo bantu basengera ubusa. Ndababaye. Numva mpemu yera ariko arababara. Abantu basengera ubusa bari mu makoraniro. Usome ku murongo w'8. 28 twumve. Mateo 23 hahandi twari turi. Simbira ku murongo wa 28. Namwe niko muri inyuma mubonekera abantu muri abagororotse, ariko imbere mwuzuye uburyarya n'ubugarariji. Uziko ari byo? Namwe wumvise ijambo nyine ryavuze. Yesu yari kabibwira abantu, abigishwa, abafarisayo, abaraho, ababwira ngo namwebwe niko muri. Ndababona. Imana idufashe umuntu wese yirabe ko atari umufarisayo. Imana idufashe cyane. Umufarisayo, abafarisayo ntibigera bizera. Nta kwizera kubamo, nta kintu bizera, ntibizera abo bakorana, ntibizera abo badamu babo, ntibizera abagabo babo. Abafarisayo ntibizerana. Bakaba bakubitana amacenga mu kazi, bacengana, bararana, bagendana, bacengana. Abafarisayo ntibizerana, n'Imana ntibayizera. Tugomba turangize gato dusomere aho nyene Yakobo 1 ku murongo waho wa 6 n'uw'8. Twiba tutu Yakobo 1. Mane dufashe turinda abafarisayo b'injyana. Ibi ni ibintu bituma abantu basengera ubusa. Amasengesho yabo ntashike basengera ubusa. 6 n'uw'8. ariko asabe yizeye ati ataca kekeranya, kuko kekeranya ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga utwagwa n'umuyaga usimbaguritswa. Uyo muntu yoye kwiyumvira ko ari nicazohabwa. Iyo umuntu atizera, amasengesho yiwe asimbagurika ameze nk'imipfunda. Uyo muntu atizera yoye kwiyumvira yuko hari icyo azohabwa n'Umwami Imana mu byo yasabye byose. Ntacyo mbizi. Umuntu atizera, ntibizera Imana, ntibizera abagenzi, ntibizera abo bakorana, ntibizera abakozi ntibizera ijambo ryayo, ntibizera abo bantu boye kwiyumvira yuko hari ikintu bazohabwa n'Umwami Imana. Abafarisayo b'injyana, ibituma amasengesho yabo acishugwa, bansengera ubusa. Niko ijambo ryavuze. Abo bantu bansengera iki? Ubusa. Bandi dutabare cyane. Kandi biravuze ngo natwe abafarisayo baruzuye mu bakozi b'Imana, baruzuye mu migwi yariyo yose. Petero yarimo. Si Petero gusa, muntu umwe ntiyari Petero gusa. Toma ntiyarimo. Aramubwira ati Yesu yazutse. Yazutse. Mpaka niboneye, mbone ryacumu, mbone na hano, nanjye nibonere ko ari we. Ntiyigeze yemera ko yazutse. Kandi kutizera, Imana idutabara. Basengera ubusa, mfise umubabaro jewe w'abantu basengera ubusa. Ariko Mana, niri zuba, niri ntuguta, n'urugendo, n'imyaka 2, amadini aruzuye, genda mu mashengero urabama, amadini aruzuye, genda mu hirya no hino mu gisagara, amashengero aruzuye, hano abantu baruzuye, ariko harimo abantu bariko barasengera ubusa. Mana tubabarire cyane. Imana ntibumva, Imana ntibabona, ibabonera mu byaha gusa, ntibigera ibabonera mu guca bugufi ngo bihane. Barabwirwa ubutumwa ntibahinduka.
gusa abo bameze nk'abamupasitori ntibigera bahinduka abo bantu bagendana ibyaha mu mitima abo barakomantaye bibiri ivuga ngo igipfu naho gihura mu isekuru n'ikinoga abafarisayo arakora icyaha n'ikindi akagikora atangorane agakwepa akinyegeza agasubira abafarisayo ariko Imana itabare we ariko Imana itabare we Imana itabara bari pantansi sinifuza ko haba abafarisayo n'ukuri kose kubwanje ndakubwiye ikintu ngo kirera kiba cera kubwanje ndakubwiye ngo ni kibi kiba ari kibi kubwanje ndakubwiye ngo iki kintu ndumva ndakubabariye mba ndakubabariye kubwanje ndakubwiye ngo iki kintu ndumva ntakiguha nta kundi nyene ariko ndakubwiye ngo imbabazi urazirose sinzosubira kukubwira abandi cyangwa ngo ndagukritike n'ibindi ndumva ntakwiye kuba umufarisayo ndumva utakwiye kuba umufarisayo w'iki gihe abafarisayo bareze abafarisayo bareze batavuga ukuri no mu mashengero bakeneye ubwinshi bw'abantu mugabo batakijijwe biragahera bakeneye ubwinshi bw'abantu badakijijwe ubwinshi bw'abantu bagenda gusa ubwinshi bw'abantu bakora ibyaha badakijijwe batariko baraja mu ijuru bwinshi ibihumbi n'ibihumbi by'abantu badakijijwe vyomara iki ko twobwira abantu ibihumbi ijana mugabo bizohera hano mw'isi bitazoja mu ijuru biragahera vyomara iki gutunga ubutunzi n'amafaranga vyomara iki kwemerwa mw'isi ugakomerwa amashi n'abantu bose vyomara iki ko abantu bose bakubahiye bagufukamira bakakuvuga bakakuririmba mugabo ijuru rikakubonera umuduhu iherezo ryawe rikabya gihono vyomara iki ko bantu ngo basengera ubusa birababaje n'abantu b'Imana mwe umuntu wese yibaza uko ari va mu bufarisayo uwo muntu unezereza uwo muntu utinya uwo muntu wubaha gusumba Imana ninde uwo muntu wemera gusumba iyakuremye ninde Bibiliya ngo mutinya Imana iyo ishoboye kwica umuntu ikamuterera no muri Gehenomu misi yawe ni mike yo kubaho muri ibyo yabivuze inyuma y'urupfu nta kindi kutanze imisi yawe yo kubaho muririmbyi wa 77 yaririmbye ngo umubiri uraguhenda utembanwa n'ubusa utengwa n'amazi uraguhenda uyo mubiri wa mubiri uraguhenda ushitagaruka hari abantu bafise imibiri isumba iyo iwawe uyu munsi barazimanganye n'amazina yabo yaribagiwe hari abantu bafise amafaranga n'igitinyiro kukurusha ariko uyu munsi amazina yabo yarazibanganye mbega iherezo ryabo nirihe abantu basengera ubusa ndababaye ndumva mpemu yera ariko arababara abantu basengera ubusa bari mu makoraniro mpemu yera avuganira umubabaro n'agahinda kuko mpemu yera arabona abasambanyi bari hano ababeshi bari hano abantu bajyajyanye abandi injyajya Imana itubabarire ntabwo bizohora uku hari umunsi ibintu bizohinduka ntabwo bizohora uku iki kiriko gituma
kubinyanya abandi bose barabisize bararengana hari abasize amafaranga ku makonti menshi cyane ntibashoboye kuyatwara umufarisayo abantu basengera ubusa amasengesho y'ipfabusa amasengesho y'ipfabusa amajene y'ipfabusa gutangira imana by'ipfabusa kuririmba kw'ipfabusa intahe z'ipfabusa ipfabusa abantu bagakesha amajoro harika ipfabusa amapere y'ipfabusa harabanza gukesha hano kuwa Mungu mugabo ibyo basenga ari ipfabusa harabanza kuwa gatatu bakarara barasenga mugabo ari ipfabusa harabanza kuwa kane bagakesha mugabo ari ipfabusa harabirirwa kuwa gatanu tukirirwa turasenga mugabo amasengesho y'abari ipfabusa harabanza kurepeta imisi yose mugabo ibyo bakora ari ipfabusa harabanza kuwa Mungu kuva mu gatanu gasenga family na family mugabo ari ipfabusa ntacyo nzogufasha mukuru ntacyo nzogufasha ntacyo wifashije ntacyo nzogufasha ntacyo wifashije ntacyo nzokuvugira atari wowe wivugiye ntacyo nagufasha hari abajyanye bakomeye babyuka banagikomeye hari abafashe urugendo bakomeye ntibashoboye gushika mu rugendo bari bafashe amasengesho y'ipfabusa banatabara umuntu wese yumvira reka kwiremesha none ko wiremesha ngo warahariwe utihanye none ko wiremesha uremewe n'Imana kandi utumvira ijambo ryayo none kudahinduka none kudahinduka Imana yo kubabarira gute Imana nizo ari abatihanye Imana ijana n'abagororotsi Imana ijana n'abereye ibyaha byabo niwihanuka bireka araje ari ku irembo umwami Yesu araje Yesu araje reka dusabe umuntu yumva ko by'ukuri hari icyo yobwira Imana mu kuyana agahinduka gira icyo wokora kuko Imana irakubona Imana irabona ubuzima bwawe Imana irakubona nimba wohagarara uhagarare nimba wopfukama ufukame nimba wotarika ibiganza gira ikintu wokora mwaka kanya kugira ngo icyo ukoze gikore ku mutima w'Imana Imana irahagaritse iby'ubufarisayo reka musengera ubusa amasengesho y'ipfabusa gira icyo ukora ku buzima bwawe bwira Imana gira icyo wobwira Imana reka kuraba uriwe mbega Imana ikubona gute banitabara abantu bagomba ndababarire umunyabyaha aragowe umunyabyaha aragowe bisi niwe igiye kugabanuka